hari imbwebwe ziriko zirakuga, hari imbwebwe ziriko zirakugwanya, hari imbwebwe ziriko zirasambura urugo rwawe, hari imbwebwe ziriko ziraguteza ingwara. Tubahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza ni Pasteri, inshuti yanyu bakunda ibasengera ijoro n'umurango. Ndagusabe ugire sabone, andika Pastor Nduwimana Joseph hariya kuri YouTube ucugira sabone, hanyuma ucu Fyonda ku nkengeri uzura ronka message ku munsi ku wundi. Turakora ibikorwa bikomeye cyane mu gutegura integuro, mu kubibashitsako, mu gukoresha amamega menshi kugira ngo murushirize gufashwa. Nawe gira ico wokora kugira ngo urungikire inshuti yawe canke mu magroup. Imana igushoboze cyane. Nagomba ndagusabe ikindi, mfasha wewe uduze ukwizera, dusangire inkomezi, duzicange, dukubita imbwebwe zari zihagaze imbere yawe n'ukuri kose. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni Luka 13 umurongo waho wa 32. Reka dusome. Arababwira ati, genda mubwire iyo mbwebwe mutumve aracasenda abadayimoni, aracakiza abantu uyu munsi nejo, mbere no kugera ku munsi ugira gatatu azoba ariko arakubita imbwebwe akiza abantu. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu niwe wa mbere yabanje guhasha imbwebwe, natwe turi intumwa mu gishingo ciwe. Nagomba duhagurukira imbwebwe zihagaze imbere yawe, tuzihashe biciye mu ijambo ry'Imana, tuzihashe biciye mu masengesho. Haleluya. Imana ishimwe. Hari imbwebwe ziriko zirakuga, hari imbwebwe ziriko zirakugwanya, hari imbwebwe ziriko zirasambura urugo rwawe, hari imbwebwe ziriko ziraguteza ingwara, hari imbwebwe ziriko ziraguteza ibyago n'ivyaha, hari imbwebwe z'abazimu n'abazimukazi, hari imbwebwe z'abadayimoni b'uburyo bwose, hari imbwebwe zigusugereje, hari imbwebwe zikubujije amahoro, hari imbwebwe kandi mu kwizera ufatikanije n'ijambo hamwe n'amasengesho bibasha gusanzaza imbwebwe zariko ziragira inama ku buzima bwawe. Mana ishimwe. Imbwebwe zirahari, nawe rabi ibibazo urimwo, nta kindi kintu cyatumye uba mwizo ngorane atari imbwebwe. Bishoboye kuba ari ibyaha, ivyo navyo ni imbwebwe. Nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo mudufatire utubwebwe duto duto twonona imizabibu. Imana idufashe, Imana idutabare cyane. Rero Herode yari nk'imbwebwe imbere y'umwami Yesu, kuko yagomba kumwica. Nawe hari ibintu biriko birica ubuzima bwawe, ni imbwebwe. Yesu aravye ingene Herode agiye kumugirira nabi, aca aramutangariza aramubwira ngo genda mubwire iyo mbwebwe ati ndacabandanya ibikorwa. Nawe hari bigomba kukwica canke byaragerageje kukwica incuro nyinshi. Izo ni imbwebwe zihagurutse. Ariko nagomba ndakubwire, Kristo Yesu biciye mu ijambo ry'Imana n'amavuta Imana yaduhaye, wogira ukwizera nanje nkagira ukwizera, twokubita imbwebwe zabaye intambamye mu buzima bwawe, hanyuma zigasanzara, hanyuma nawe ukabandanya. Hari ubushobozi busanzaza imbwebwe. Turakeneye imbwebwe ko ziba imirambarara imbere yawe. Turakeneye imbwebwe ziriko zikubuza amahoro, ko ziba imibyimba canke intumbi imbere yawe, hama nawe ukabandanya igikorwa. Uhereye umunsi ukabandanya, n'umunsi w'ejo ukabandanya, n'umunsi w'ahirya y'ejo ukabandanya ibikorwa. Yesu aravuga ngo genda mubwire iyo mbwebwe ataracakora n'uyu munsi nejo nahirya y'ejo. Nshuti mukundwa, ntucike ivutu, kubera Yesu arahari. Niwe nkomezi zawe, niwe nkomezi zanje kugira ngo tubandanye ibikorwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kurikira intahe z'abantu bakubitiwe imbwebwe zari zibahagurukiye maze zigapfa, nabo bakabandanya ibikorwa vyabo. Nawe urashikiwe. Tuzi ukwizera dusanzaza imbwebwe. Imana ishimwe. Nanje gushinga nayo kubwerekeye ya noti ku munsi wa mbere nadandaza nkabura amahera. Je kuva mbakijwe shetani yacashapfura, amahera yose naronka nta n'ijana naronka. Ariko kubwaya noti guhera ku wa mbere nadandaza nkaronka amahera menshi. Imana ni hafi icyubahiro. Komera amashi umwami wacu.
ndumva n'imbwebwe ziriko zirava mu mafaranga mu izina rya Yesu. None Yesu yari yumvise ko yicwa n'uwundi muntu, aravuga ati ikintu cyose kiza kwica ni mwebwe, natwe ikintu cyose cisha ubuzima bwacu ni mwebwe, turagisohora mu izina rya Yesu. Nagomba gusaba abantu bose bari ngaha bambere Imana amashyi. Kumusi wa kane twariko turubaka ahantu turi ahantu hejuru kugikwa, umuyede ari hasi carakoma induru ati nimururuke murapfuye. Kumbe tugiye kuraba dushitse hasi, ikibambazi kiba cyashitse hasi, usanga inzu yahereye hasi mu mushinge yasadutse. Babazi cyose ko hasi ndavuga ntakani kakabuye nama ngendana mu mufuko niko kankingiye. Uno munsi wari umunsi wa nyuma yuko bansohora mu nzu, ariko Imana ejo yakindiriye ubuntu cyandaronka amafaranga make cyandayamushira, acambwira ati niwigumireyo wewe nta ngorane uzozura habukego. Nakeshimye Imana mu minsi mikeyi Satani yari yateye mu rugo rwanje, ariko ubu n'amahoro turaganira neza n'umufasha. Imana ihabwa icyubahiro. Mwebwe zapfuye